Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga BM4 Plus, kandi baramutse ndanabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu c'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatanu uno mwaka turimo 2025. No musi nje kuri mikro kugira ngo ndabahe amakuru na cyane ko biriko birabera muri territoire ya Fizi ndetse no muri Katogota. Abantu benshi ndazi yuko ayo makuru batabashije kuyamenya, ariko imbere ko ntangura reka manze saba imbabazi kuko tutabaye amakuru nkuko bimeze, yaba jewe ndakitswe n'amagara canke umusisanguza arakwitswe n'amagara. Niyo mpamvu turiko turakora a distance, tugakoresha uburyo bwo guhanahana ubutumwa. Rero amakuru ndabazaniye nuko muri Katogota ibintu bitoroshe na bukebuke, ingabo za Wazalendo ziguma zitana mu mitwe mwanya n'umwanya n'izi ngabo z'inyeshamba za M23. Ndetse no muri territoire Fizi ibintu ntivyoroshe na bukebuke. Turazabaruka no ku makuru y'ukuntu General Makanaki asanzwe atwara aba Wazalendo nawe yashoboye kuraswa bikomeye cyane, ariko Imana ikaba yakinze ntiyashobora kwitaba Imana. Turaza kubabwira aho yarasiwe n'ingene byashoboye kugenda, biri muri ano makuru twabashije kubategurira. Ariko umusesanguzi ntituri kumwe muri studio nkuko nababwiye yuko dusanzwe dukitswe n'amagara, yaba journaliste akitswe n'amagara, yaba umusesanguzi ibintu ntibimeze neza, ariko turagerageza ko amakuru tuba twacukumbuye kugira ngo tuyabasangize atakibazo na kimwe. Kare ntangure shimira cyane mwebwe mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Amerique, Canada n'ahandi henshi yagiye atandukanye muri za Arabia Saoudite. Tubabwira yuko tubakunda cyane kuko urukundo mudukunda muraho tugaragariza. Reka rero mu nkundire bikaze umusanguzi wacu mwa kino kiganiro cacu. Bwana musanguzi, reka ndakuramutse ndaguha n'ikaze ucutubwira na cyane kuri operation zabereye muri Katogota ndetse no muri territoire ya Fizi. Amahoro cyane bwana journaliste, ndakuramukije ndakwifuriza kuguma woroherwa kandi ndizera ko Imana iza kubikora. Reka nce ndamutsa n'abantu bose baza kumva buno butumwa, ndizera ko batekanye kandi baguwe neza aho bari hose. Bibaye ngombwa ko bwana journaliste buno butumwa ndabushikiriza abantu kuko ibihuha byabaye byinshi cyane gose, amakuru y'ibinyoma ariko aracana ko yabaye menshi ku buryo mbere abantu ubwo babwabishe kubera kutaronka amakuru y'ukuri kandi yizewe. Abantu ubu benshi bariko bafatira ku nkuru twashikije mu gatondo bagaca bayihuza n'ibihuha biriko biravuga bishikirizwa n'ibitangazamakuru byinshi byo hakurya Kanyaru, hamwe n'ibindi bitandukanye bishikiriza amakuru y'ivyifuzo vyabo yuko Uvira yoba iri mu minwe ya M23. Niyo mpamvu muri kano kanya nshimye ko arico ntangurirako ndemesha abantu ndanabaha n'umuco kuri situation iri mu gisagara ca Uvira. Bwana journaliste n'abadukurikiranye, mu gisagara ca Uvira haratekanye kuva ejo aho bafatiye b'abasirikare ba FRDC bashatse kudeklarara yuko ari aba M23 kandi ko ari nabo bafise controle y'igisagara ca Uvira. Nta gakacira mu gisagara ca Uvira, nta yandi makuru namba ari muri Uvira y'umu FRDC yoba ariko avuga ko ari umu M23. Rero nshimye kumenyesha abantu yuko uyu munsi muri Uvira hiriwe hatekanye, abantu basubiye mu mirimo bakoze imirimo yabo kuri kwamye, nta kintu na kimwe kabisa giteranye ubwoba kiri mu gisagara ca Uvira. Nshimye rero ko abantu muguma mutubaza kino kibazo, mutubaza ingene situation Uvira yifashe. Uvira imeze neza, iratekanye,
nta kibazo na kimwe kiri muri Uvira, kandi ndanabamenyesha yuko kugeza amagingo aya nta n'umuntu n'umwe yitwa mu M23 arahonyora mu gisagara ca Uvira usivye aba FRDC gusa bashatse kuvuga ko ari aba M23, kuko murazi ko nababwiye ko binjiye muri Uvira ku bwinshi kandi ari aba FRDC. Rero Uvira iratekanye, abantu nibareme, usibye gusa ikindi no bamenyesha nuko ahubwo aba M23 bakomeje kumererwa nabi cyane gose, bariko baricwa kubi mu mashamba ya Uvira. Ntabwo nza kubija mu idonido, ariko nabamenyesha yuko aba wazalendo bari ku kivi, aba wazalendo bariko bakora ibintu by'amateka. Ndizera ntakekeranya yuko amateka aba wazalendo bariko barandika mu mashamba ya Uvira, ndavuga mu misozi ya Uvira, azokwandikwa mu bitabo. Ndahamya yuko mu mateka ya M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ntazopfa sibanganye, kuko ni gice, ndavuga mu misozi ya Uvira, ni gice kiriye ku bwinshi abana b'igihugu cy'u Rwanda. Ndavuga aba RDF barahaguye igitigiri nyamushi cyane gose kabisa, kuko bariko bahinjira batahazi, bagasanga bariko bita mu mitego y'aba FDNB hamwe n'aba wazalendo. Aha rero abantu ni mureme kabisa, igisagara ca Uvira muri kano kanya kiratekanye, nta n'intambara namba iriko irahabera, nta niyahigeze, usivye amasasu yahavugiye jo mwijoro bariko barasaba FRDC bari birutse, abari bashatse gutangaza yuko ari aba M23. Inkuru rero bwana journaliste, ahubwo mwoshikiriza abadukurikiranye, ni inkuru y'imigwano ikomeye cyane yabereye muri Katogota. Uyu munsi aba wazalendo basubiye kugaba igitero gikomeye bwana journaliste kabisa, ni igitero kitari coroshe, aho aba M23 bahasize ubuzima ku rugero runini cyane gose, usibye ko n'aba wazalendo batakaje mu kanya kari imbere. Nibaza ko tuza kuba dufise ibiharuro bikwiye, ariko muri kano kanya amakuru mfise nuko ku ruhande rw'aba wazalendo hamaze gupfa aba wazalendo babiri, ariko aba FRDC nako aba RDF hamwe na M23 ni benshi cyane gose bwana journaliste. Igitigiri amakuru na ronse hari hakiri kare cyane gose mu masaha 5 nako mu masaha 7, amakuru ndaremfise nuko hari amaze kugaragara ibiziga by'aba M23 na RDF bigera kuri 30. Urumva ko byashoboye kuyongera, kuko no mu nyuma habaye imigwano myinshi, ariko kandi iyi migwano aba wazalendo hejuru ingabo batakaje hariho n'umugenerale mbere yarayoboye kino gitero, ari we General Makanaki, yashoboye gukomereka, yakomeretse kabisa. Ngira ngo abantu abenshi mwabonye video bamufashe ari kwa muganga ariko yivuza, mugabo ntabwo yakomeretse vya grave, kuko arakora sport. Nkuko mwabonye video abenshi mwabonye yuko atababaye gose. Biboneke ko rero nejo ashobora gusubira kuri front nkuko nawe bwiwe avyivugira. Rero bwana journaliste, aba wazalendo mu byukuri barahiye bararengwa, baravuga ko ubutaka bw'abasekuruza batifuza yuko mu misiri imbere hari uwundi muntu azosubira kubuvogera. Rero kubw'aba wazalendo bo bavuga ko bariko baratanga isomo kuri RDF no kuri M23 kugira ngo nejo bundi basubiye kwiyumvira gucutsa umutima wo kuja kuvogera ubutaka bwa Kongo baze bahahamuke, kubera ko ubwicanyi bariko barabakorera bona journaliste no ubwicanyi buteye ubwoba. Ikintu rero bona journaliste kiriko kirarutangaza nuko ubu n'aba wazalendo barahinduye strategy, kuko urazi ko mu minsi yahera aba wazalendo bagiye kuri front, ama video twayaronka ku bwinshi n'amafoto, ariko ubu nta na kimwe
bagitanga. Ni ukuvuga ntibacerekana nabo ibikorwa bakoze, bo bakubwira ko ibikorwa byabo ari byo bigomba kuza birivugira. Bimwe bavuga ko atafoto atacabaye bijya abawazalendo barabihagaritse kabisa. Reka rero bona journaliste dusimbire kandi no muri Fizi. Muri Fizi abawazalendo bongeye kwiha inkumbi mu kurasa abatwigwaneho n'abareditabara ku rugero rukomeye cyane gose. Mbere uraho bavuga ngo abanyamurenge nibabe barategura umutima wo kwamira mu kigandaro kidahera mu gihe umuhari twigwaneho utaratora cyangwa se utarimvira kuba wovavanura hamwe na M23 na RDF, ngo kuko bobo bazokwama babarasa misi yose, ngo nta musi numwe bazobaha agahengwe. Abona journaliste n'abadukurikiranye, ntabwo nshimye kuja mu mizi aya makuru kubera ko sinashoboye kuronka uburyo bwo kuyatohoza neza ngo ndayimbe, ariko mu ncamake nuko abawazalendo baba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu hose bari ku kivi nkuko muri ko muravyumva, kandi bariko bakora amateka. Reka rero nshimire mwebwe mwese mudukurikiranye, nizera ko kubwo gufashwa n'Imana dushobora kubaha ayandi makuru canke ku munsi wejo. Ciao ciao.